gihe yakomeje gututumba umwuka mubi hagati y'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda mu nyuma y'amajambo Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza avuga yuko rero ibikorwa bigendanye no kugurura imipaka yo ku butaka yugawe mu ntangiro z'uyu mwaka turiko turasozera w'ibihumbi 2024 zizogururwa ari uko rero bamwe mu bagize uruhara by'umwariko mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bahungiye muri icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda bazanye ngaha mu Burundi bakagezwa imbere y'ubutungane. Benshi barakomeje gushimangira ko amajambo Evariste Ndayishimiye ndetse n'andi asanzwe arakoreshwa n'abategetsi ngaha mu Burundi benshi badatinya kugaragaza ko yoba afitanye isano nakoreshwa n'abategetsi ba Kongo mu nyuma y'iko rero abo bategetsi b'ibyo bihugu byombi basa naho rero bobaye inshuti cange bobaye agati gakubiranye. Abatari bakeya barakomeje kugenda bagaragaza ko Uburundi bushobora kuzinjira mu rugamba cyangwa se bushobora kuzinjira bagafata ingingo y'uko bwotangiza intambara. Benshi baragaragaza neza ko Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byose biriko biragerageza kuvira indimwe rero ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bace baracyotsa igitutu. Igihugu c'abanyi c'u Rwanda ni kimwe mu bihugu rero by'umwariko byavuye mu bihe bidasanzwe bikomakomeye cyane mu nyuma y'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Igihugu cyarasubiriye by'umwariko kongera kwiyubaka ku buryo budasanzwe aho cyo zamuye iterambere mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse no mu ngeri zose ku buryo cyaciye by'umwariko kirarenga kuri ibyo bihugu bindi by'ibibanyi nk'uko byoma bigaragara. Uburundi bwarakomeje kugenda bwagiriza igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse na Kongo nayo irakomeza kugenda yagiriza icyo gihugu. Kugeza ubu mwese murazi neza yuko ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harungitsweyo abasoda benshi b'Abarundi. Biravuga ko rero Uburundi bukomeje umugambi wabwo gukomeza kujyanisha ibyo bihugu byombi ndetse nabwo ubwabwo butishize. Amakuru yama aradusumira adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho rero uno mwanya muri rino joro nuko by'umwariko uyu munsi kwa kane kwigenekerezo rya 19 Kigarama 2024 rero hoba habaye ibikorwa bidasanzwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma biradusumira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwariko nuko uyu munsi habaye ibirori byo kwinjiza burundu rero mu gisirikare imikangara yari imaze igihe rero by'umwariko mu nyigisho shimikiro za gisirikare. Ibirori bikaba rero byabereye ku kigo rero cy'umwariko cy'inyigisho shimikiro cyo mu Mabanda mu ntara ya Makamba kuko byoma bigaragara. Biravuga ko rero ari ibirori byaje birategwa inkunga n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma biratangazwa ndetse by'umwariko abatari bakeya bakaba bavuga yuko rero abategetsi bagiye batandukanye barimo nk'umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye by'umwariko barimo nka Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru rero w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba ari nyiriteka Reveriyano Ndikuriyo rero ndetse n'umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakubuca batanziranda kugarika bakaba bari bitabiriye ivyo birori ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma biradusumira. Abakuru yihuta adafise ivumba agaragaza neza yuko rero Evariste Ndayishimiye yongeye gutanga inyigisho cange impanuro mu majambo yiwe ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, ariko akaba ari amajambo akarishye ndetse anakomakomeye cyane. Turaza kugaruka ngaha muri kino kiganiro turagaruka kubikomeje kugenda biravugwa mu nyuma y'iko rero mu mezi makeya aheze aribwo hatangiye kugenda haravugwa by'umwariko ingabo zaturutse muri Korea ya ruguru zije gutanga umusada imbere mu gihugu c'u Burusiya ndetse isikarongikwa mu gihugu ca Ukraine. Abihugu bizombi bikomeje gukomeza ingwano. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho by'umwariko aravuga yuko ingabo zirenga 100 zo muri Korea ya ruguru by'umwariko zoba ziherutse gusiga ubuzima nga muri kino gihugu ca Ukraine. Aya nabi mu makuru akomeje kugenda aravugwa.
ndabahaye ikaze mwiriwe neza nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze muri uno mugoroba cange muri no joro bivanye naho muherereye cyane. Turabahaye ikaze abatwumviriza kuri no mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rodende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka kugendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko abatwumviriza bari imbere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu karere k'ibiyaga binini cange bigari, by'umwihariko bari mu bihugu by'abanyi, mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, mu gihugu c'abanyi ca Uganda, Kenya, Tanzania na Congo. Mwese ndabahaye yambu, ndabahaye mwiriwe mwese, ndabahaye ikaze by'umwihariko nimba bwa mbere sengaha byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kwategura ndetse no kubashikiriza. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko byonda ko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Ikaze kuri mwese ngaho kuri no mbonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradusumira no ku Burundi bukomeje kwitegura ingwano ku buryo bukomakomeye cyane. Icyakora atawufise amakuru arambuye ku bigendanye n'ingwano baba ariko baritegura, niba hariyo kohereza abandi basoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umubare wa M23, nk'uko rero bamaze kubyemeza hagati by'umwihariko igisoda c'u Burundi ndetse n'igisoda ca Kongo. Ariko kandi Burundi buramaze imigihe ariko bwiyamiriza u Rwanda, igihugu c'abanyi ndetse ko bwarafashe ingingo yo kugara imipaka. Hari ijambo rimwe rero Everson Ndayishimiye amaze iminsi ariko arakoresha, ndetse benshi ryarabateye inkeke ndetse rinabatera umutima uhagaze. Abandi batanguye kugenda barabihuza n'uburyo rero Burundi bumaze iminsi buriko by'umwihariko burazana ibigwanisho biremereye cyane. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko igisoda c'u Burundi cyakomeje kugenda kiranengwa, mu nyuma y'iko gikomeje gukubitirwa nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Zimwe mu ntwaro bari bafise by'umwihariko bakaba barazambuye n'uwo muhari, bagaca barafatwa n'abasirikare bamwe na bamwe nyine barafatwa miricange matekwa. Uburundi bwarafashe ingingo yo kugerageza kuvugurura igisoda mu gushyiramo ibikoresho bishasha bigendanye n'ibigwanisho bishasha binagezweho, by'umwihariko bikoresho ubuhinga bwa none ndetse by'umwihariko n'ibindi bikoresho ndetse n'imyimenyerezo ikomakomeye. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aratugeraho cange akomeza kugenda aradusumira, akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko nga muri kino gihugu cyacu cyiza c'u Burundi ibirori byabaye uno munsi kuwa kane kwigerekerezo g19 Kigarama 2024 ari ibirori byari biremereye cyane ndetse ari ibirori by'akataraboneka. Bivuga ko rero byitabye n'abategetsi bagiye batandukanye nga mu Burundi, kuko byoma bigaragara canke byoma biratangazwa. Amakuru aravuga yuko rero amajambo yaje gutangarizwa ahantu ateye ubwoba aje yongera ku yandi Everson Ndayishimiye aherutse gutangaza ubwo yaganiraga n'umumenyesha makuru wa TV5 Mode, kimenyesha makuru canke televiziyo yo mu Faransa yarari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho yavuze yuko atamigenderanire by'umwihariko izongera kwibonekeza hagati y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda n'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero u Burundi butari bworonswa abo ngabo bagize uruhare mu kugerageza kudeta canga gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni ibintu u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko rero rwemera kuba go batanga bamwe rero kuba ari kuri urwo ruhande bagwa bahungiye, ariko kandi bagaragaza ko badashobora kuba bo batanga mu gihe atamwishingizi yoba abonetse, mu rwego kugira ngo nihaca ikibabaho rero batazongera kuba bobazwa igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Everson Ndayishimiye kandi si ibyo gusa, kuko akunze kumvikana mu mbwirwaruhame ziwe canke mu madisikuru canke mu majambo yiwe akunze kwibasira canke yagiriza u Rwanda kuba rero rugira uruhare mu kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu bofashe ingingo yo kugara imipaka nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko vyoma biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero avuga ko uno munsi aribwo habaye by'umwihariko ibirori byo kwakira canke by'umwihariko byo kwinjiza mu gisoda bamwe mu basoda nk'uko vyoma bigaragara.
uyu munsi niho rero habaye ibirori byo kwinjiza burundu mu gisirikare ibikangara yari imaze igihe rero by'umwihariko bivuga ko rero ikabakaba ku bihumbi 10 mu nyigisho shimikiro za gisirikare. Ibirori bikaba by'umwihariko byabereye ku kigo rero cy'inyigisho shimikiro co mu Mabanda ni mu ntara ya Makamba, bitewe iteka rero n'umukuru w'igihugu ndetse by'umwihariko n'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi General Prime Niyongabo. Mu ijambo ryiwe rero akaba yabatekereye by'umwihariko impanuro zo kwirinda ico cose cotuma rero by'umwihariko batarangura neza igikorwa bajejwe, by'umwihariko akabibutsa yuko rero bataje kurondera akazi canke amahera, ariko baje rero kwitangira igihugu cayibarutse ndetse no gucungera umutekano ndetse no guharanira yuko rero by'umwihariko Uburundi bwoma butekanye ndetse bukabasha kuba bwogera ku mbona kazoza bwihaye bwo kuba biteye imbere guturuka 2040 gushika 2060 Uburundi nyine bukaba buteye imbere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi we yavuze yuko yifuza kubaka inzego z'umutekano ndetse buri wese akaba mu mwanya wiwe akabasha kuba yotunganya ibyo ajejwe canke amabanga ari mu byo ajejwe, aho kugira ngo by'umwihariko babe nka babandi bazarusahurira mu nduru kuko yoma yabitangaje cyangwa se yabigaragaje. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko arakomeje kumvikana avuga ko yifuza ko rero abo bohawe by'umwihariko amahirwe yo kwinjira mu gisoda c'u Burundi by'umwihariko bakwiriye kuba botera ikirenge mu cyabo, bakabasha kuba boharanira by'umwihariko uburenganzira bw'igihugu ndetse n'abanyagihugu, umutekano ndetse n'iterambere kuri bose. Ndetse akaba yasabye yuko rero amatora yimirijwe nga mu Burundi azoba amatora meza, amatora azoba intangarugero nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi nk'uko vyoba biratangazwa canke bigaragara. Ni mu gihe Burundi biciye mu gisoda cabo cyari kimaze iminsi kiriko kiravugwa nabi rero by'umwihariko namwe mu banyagihugu bagiye batandukanye ndetse n'abandi bakurikirana hafi ibera mu Burundi, aho bagiye barakinenga byinshi bigiye bitandukanye, ariko Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko rero ikizokenerwa cyose kizoca kirashakwa, hanyuma rero Uburundi bukaba Uburundi bwiza kandi butekanye bufise imbona kazoza y'iterambere ryiza. Turakomeza kugenda dukurikirana neza rero by'umwihariko ibigendanye n'amakuru akomeje kugenda avuga ko rero muri icyo kigo rero hoshikirijwe zimwe mu ntwaro ziremere cyane zigomba gutangura kwifashishwa by'umwihariko nabo mu basoda. Hari n'amakuru avuga ko rero abo basoda bo bagiye gutangura kurungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma y'uko rero ibiganiro byagombaga guhuza umuhari wa M23 n'igihugu ca Kongo rero bisubitswe canke bitakibaye, mu nyuma y'ubwumvikanye ndetse no kuba Kongo yaranze kuba yoganira by'umwihariko n'uwo muhari nk'uko vyoma bigaragara. Tugareka ku makuru akomeje kugenda aravugwa ku rugamba rukomeje guhuza Uburusiya na Ukraine. Umushingamateka wo muri Korea y'Epfo aravuga ko abasirikare nibura 100 ba Korea ya ruguru rero bamaze gupfira ku rugamba muri Ukraine kuva binjiye muri iyo ngwano ku ruhande rw'Uburusiya mu ntango z'uku kwezi. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru inyuma y'amakuru rero inama nshingamateka yahawe n'igisata rero cy'igihugu kijejwe igendereza Lesanki Enkron yaravuze ko abandi basirikare 1000 bamaze gukomerekera muri iyo ngwano nk'uko vyoma bigaragara. Yaravuze ko rero mu bapfuye canke bagakomereka harimwo rero irwanzangabo nkuru, kandi ko by'umwihariko bishobora by'umwihariko gutumwa by'umwihariko nuko izo ngabo zitamenyereye urubuga hamwe rero n'ingwano zirangwamwo rero ikoreshwa y'indege zitarimwe rero abaderevu. Amakuru ya mbere y'ingabo za Korea rero ya ruguru zarapfiriye ku rugamba yagiye habona mu ntango zino ndwi muri Gitugutu, niho rero by'umwihariko byaramenyekanye ko Korea ya ruguru yarungitse ingabo zishika ku bihumbi 10 mu gufasha Uburusiya mu ngwano bahanganyemo n'igihugu ca Ukraine nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko amakuru yama aradusumira. Kuwa mbere umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe kwivuna abansi Pentagon yaravuze ko hari ingabo za Korea ya ruguru zari zishwe, ariko by'umwihariko
ntiyatanze igitigiri cyazo. Haraciye umunsi rero umwe rero naho umutegetsi wa Amerika atavuzwe izina rero yavuze ko hari abaharugwa mu majana bishwe canke se bakomeretse. BBC ubwayo rero ntiyabashije kugenzura canke guhinyuza ibiriko biravugwa. Bivuga ko rero ingabo za Korea ya ruguru mu gihe muri zo atanumwe rero yari amaze kuja ku rugamba imbere yaha zamaze amayinga ya mbere rero mu Burusiya mu myimenyerezo, hanyuma rero zigahabwa ibikorwa rero byo kuremesha urugamba. Bivuga ko izo ngabo zoba rero zarapfiriye canga zarakomerekeye mu ntara ya Kursk mu Burusiya, aho rero ingabo za Ukraine ziriko rero zirwanira akarere gatoyi k'ino ntara zafashe mu gitero cyazo cyakozwe mu buryo bwa giturumbuka muri Myandagaro nk'uko vyuma biratangazwa. Kwa gatandatu w'indwi iheze, Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine we yaravuze ko Uburusiya bwatanguye gukoresha igitigiri kitari gito rero c'ingabo za Korea ya ruguru mu bitero vyabwo rero muri aka karere ka Kursk. Birashoboka ko rero boba rero batararungikwa muri Ukraine ubwayo, aho ingabo z'Uburusiya rero zateye intambwe mu duce tumwe two mu buseruko bwayo mu mezi aheze. Le Sonkron ivuga ko rero hari amakuru rero yuko hariko hategurwa irungikwa ry'izindi ngabo, kandi ngo by'umwihariko indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong Un irashobora kuzohagarikira imyimenyerezo nk'uko vyuma biratangazwa. Asubiramwe rero abategetsi bamwigendereza bavuga ko rero igitigiri kinini cane c'abapfuye gishobora kuba cyaratewe no kuba rero batari bwamenyere urugamba, hamwe rero no kubura ubushobozi bwo kwivuna ibitero by'indege zitarimwo rero abaderevu canga izizwi nk'amadrone. Yongera ko ati mu gisirikare c'Uburusiya hari imyidogo ko rero ingabo za Korea ya ruguru kubera atabumenyi zifise rero kubijanye n'amadrone zabaye umuzigo rero gusumba uko rero zari kuba akarusho canke igisubizo. Yaba Uburusiya canke Korea ya ruguru nta ruhande na rumwe rero ruremeza irungikwa ry'izo ngabo, ariko itangazo rya Korea ya ruguru by'umwihariko ryarasohowe ku wa kane n'itorokanyirizo ry'amakuru ya leta KCNA rivuga ko rero urunani rwayo n'Uburusiya rero ruriko rurabuza Amerika rero n'uburengero intego zabo mbi yo kwiganza muri iyo ngwano nk'uko vyoma biragaragara canke nk'uko vyoma biratangazwa. Amakuru akomeje kugenda aravugwa canke akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ko urugamba imbere mu karere ka Kursk rukomeje gufata indi ntera. Dusubira mu masaha ya mu gitondo turabira hamwe andi makuru agezweho.